murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri nari mvuze nti nje kugusaba urekure Rudagara hanyuma mu kibanza ciwe ufunge jewe. Abaririmbye umupfa murabworosha basi. Ivyo birabaho gabiki. Urabona shefu Rudagara n'ukuri yari yaranse gutanga indaro n'ukuri. Ni jewe nasupriye mpaka aravyemera. Kumva ni jewe ndi mu makosa. Vyahavuye bigenda gute? Uti kwa John rero hari bishasha. Uyu mwanya tuvugana gishasha kiri kwa Big Jump. Wa muhungu mwaririmba. Ego urya nyene Kadede yarayishikanya mbwira ko ari we yazanye John. Ewe ngwa mubika munzo kwa muvyarawe. Newe kaye. Bombo. Kumbe bwa bundi twarondera inkoni twifise mu kwaha. Barakingiraniye ikibaba. Wumve Kadede kwa Jose twagira operation zacu zo gusaka. Basigara baratoga imihimbiriraho. Emwe nanje naciye nshira komenote. Ijoro rya mbere yaraye ngaho. Ewe Kadede ndaranje ngo mbone. Nawe wizanisha ibishobisho. Ukaca wiyobagezaho ko mutumba wa urongoye wivanzemwe intama n'imabingira. Ariko si bose. Navyo no kwemeza. Kandi urumva kumbure bibagora kubahiriza amategeko. Ariko umutima w'ubuntu n'ukuri wowe baracabufise. Yatari. Nasi wombwiye ko Big Jam ari we yishikanye. Hemwe kujya ngene ko intama igiye ku macuniro. Yo kuri uvyamwanse mundu kuntu yoraba hirya Rudagara ziza amakosa yiwe. Numva nyene ari vyahopagura imbere yanje. Ivyo navyo urazenza ko mu butunga nataco bimufasha. Nta kundi napfungwe. Afungwe nyene. Nawe ubandanye utohoza ibya John bidadanuke kuko abo bose niwe bazize. Oya Kadede. Aya siwe bazize. Bazize amateko baho nyanza. Kuko si John yabasunitse. Big Jam yarabinyibwire ko yabikoze atanu mwana uje. Rega none mbombo tukiraho nyene. Ko Big Jam avyiyemerera nta kuntu none wacu usohora Rudagara. Oya nahaca Kadede Rudagara nawe ngene ari muhabujije ubutungane gukora neza. Big Jam azanye John mu nzu Rudagara neri ku canuma. Nimba Big Jam yanyegeje John mu rugarama aho Rudagara atamubona nacasubira kubazwa. Ewe Kadede sha abajene bawe ntabuzi neza burya wewe. Yaba vyari ivyo mba naramurekuye. None ubu bimeze gute? Umviriza Kadede kugira Rudagara yemere guhindaro John. Bumvikanye ko Big Jam azohora cari amahera y'inzu. Kandi Big Jam ivyo yarabikoze. Namarese Rudagara yamusinye ko turayafise. Uri mukuriga bombo. Umve. Nama message babipange ko ivyo vyose twarayafashe mu telefone yabo. Yo. Rudagara mbabajeye yatewe n'ubukene. Wa ntutuvyumvaga mbombo. Ndavyumva ivyo mugabo twese ubukene tuburimwo. Si ubukozi bw'ikibi bumurimo n'ukuri. Haba namba. Uraraba umutezi urira igihano. Siwe. Kadede nta negotiation. Ingingo yarafashwe. Rudagara zogumayo. Allô? Allô? Allô chérie. Allô? Ça va chérie? Ça ne va pas. Urazi ibintu bariko barerekana mu makuru gasheri. Ewe, ni catastrophe naturelle. Kina business yahagaze. Iya mvura ntiyari normal vraiment. Aho uri none harashikiriwe sheri wewe. Oya mugabo, umusozi wasidukiye mu ibarabara ntihahita. Urumva nawe ibikeke nishiki nibugo. Hakoye mu ncamake rero karahagaze. Asha mu ndome nkuru. Gushika ibarabara risubiye guhita nta kindi mbona cyo gukora. Asha kahagaze neza. Mbe mana yanje ibintu biriko biratuha ko nibiki. Je nk'ivyo rero nca numva binshuhije umutwe ukuntu. Yo. Sheri, kirazira gushuha umutwe nawe. Uranyumva? Ushaka bebe kazovuke kari stress. Nta bindi. Mbega kameze gute gasha? Kambwiye shauti papa arashaka kubona. Bo? Sheri nenda cyo kuraba shikangira mu rugi wanje nkwinjiye mu isoko. Shushu uri kurapfu? Ni kanyenyeri. Dufitaniye gahunda.
hagu uyu munsi yacerewe ku isaha sinzi ivyamubayeko. Bon, je vous laisse entre filles rero. Alors ciao chérie. Ciao. Bisous abi wanje mwese. Bisous. Turavugana hanyuma et bonne chance pour la suite. Ego sha chérie. Umunsi mwiza. Yego twese. Ewe sorry ndaenda baciriyemo we na beo wawe yo esyo tumbabarire kuba nacerewe. Oya hewe nta numwe yakubwiye ko kizira kugora umumama yibungenze. Mwami ahejeje kunyihaniza gushavura ngo sinze namuvyare mu bebe ari stress uranyumva. Nivyaba rero nzoca mvuga ko ari wewe kanyenyeri wabigize. Si jewe ari aje si jewe no kuva igoragi akazi ni kenshi tellement neza na neza ngire mfe n'uburuhe. Kanye ndakubwire nako ndushe ndimbanye ndarotwa kabisa. Nukuri ikintu ca mbere kigira kinkureho rero ariho no gukora ama video umva sindabimetriza nkayigo kuko kabikora mu sekondi sasa kandi neza jewe video imwe yoyo ndaheza ururimi rurekera. None kanyira wangaje umusubirira utarafatwa na vesi muri iyi minsi uri buskire ukuntu cyane ari ntavyuzi umva sinumva ningene no bikubwira. Hewe naho ntabamo directeur me ndiyumvira ivya Igor gufatwa kwa Jone kumva biri too much ku mutwe w'umuntu umwe vrem. C'est too much. Ikibazo cha John coco kinciye no mu mutwe. Franchement parlant canumva ngira nturiki neza na neza umenga no kwiruka no miwa. Nivyo vrem. Mbemani uhengera ngiye ugacuza. None gashagi pe nari ndabizi ko gira ugende. None kutamagaye none gamuta mugabo ntaco none biri gute none ce kweri sintese kukubesha ndaho ndashima aho ni bon mbega ndakwibariza nta minota ibiri wo mico ndakwibwirira urazi imani bato uyu munsi n'umunsi wa visite kwa prison kandi rero batanga umwanya muto mugabo nshaka kuja kuraba John mugabo ntaco ndakwereka imani mperekezayo tugende tuganire ego kwe birabisha nayabone akavundiremwo ahubwo bamucira ugo guhera ujya mugesera arakamara none aho muvumagura wewe John yakugize rudagara n'umugenzi umukoze ko abankozeko kiya gipfu John nico camukwegeye rudagara ndamuzi ntandara ari guhereza umurengero ntibibaho none uhareka ko John bamukuye mu nzu kwa rudagara yahawe indaro na Big Jam yo Big Jam kiyaya sinaco shinga kwandikira amenya abansi sha ujyane bo ndazodukwegera nutiririsha kuri John ingo tugende uje kubaza neza uje mugenzi wawe rudagara iyo byamuherengwa hindaro murengiro reka na ci John cinjiye mu nzu kirinyegeza rudagara atabizi kugira abahitane gusa abarengero ubumva ku matwe urantungeje wazi we nta makuru ufise ndabona kwe yagute erega nukuri Big Jam yarishikanye hama uti yagize iki mbega rujya ruhungu bararuroze nuko gwigira urumaratiri ngaho ubwo bujuju bwiyo nibwo gotuma atamenya n'ikibi badukore none abarengero bose zobijemo guteka amazi wewe nawe rero uyigira ibintu boreka kuzamo gute ko amarushwa yose tubayemwo ari kubera abo akarorero ka hafi rudagarari si kubera irementanya ry'uwo mujajone umva ndakubwire mayi irementanya ryahe kandi Big Jam yarerekanye n'amareso rudagara yamusinyiye ku mahera y'inzu yariye nuko byagenze ingo tujane kura mugenzi wawe rudagara muhungu umpenyuze nimba mbeshi sha yarampemukiye rudagara no yarabutse gutora amafaranga y'umurengero vrema erega imbere yuko aba umurengero n'umuntu reka barengero sinzi n'icabaremye ubonye ayo badukore ukuvuga muhungu niko nabo bavuga mon frère izi ngene twabayemo zakomerekeje twese nico gituma izo mvugo zo kwambika ibara mugwi wose twozirinda uratanguye ari wewe kahise kabi nika twibageze ko twageranye ibibazo ari abantu nkatwe nkuko iwacu hari abeza n'ababi nabo nuko nyene Madame Soupé, sabwe toutes mes félicitations. Kokigaga kimba Uradugijwe ipeti. Guhera uno munsi ndakugize comptable wa usine. Ngongo iki? Urumva? Alice agira je muri prenatal. Yego. Uravyumva ko hacakenerwa uwo musigaranira. Izine ntiyobaho ata comptable ifise. Rero jewe nahisemo wewe. Jewe nyene Supesi? Emwe wewe. Oya, nagira aho uje umenye ikoresho ry'amafaranga yaha kuri izine. Umviriza. Ndi patron ngaha. Ndabizi. Nije menye igikwiriye. Jewe rero nakugenye.
yemwe gaki wakoze kunyiyumvira ariko supesi ntariko ngaho shikira amabanga mashasha yawe nta bindi jewe nzobishobora yemwe none wobuzwa niki gaki nintagera neza b'abactionnaire bazonyirahira ukutiyemera kwawe supesi kuzotuma udatunga n'inkoko gaki uranzi byo kunanira gute gaki uranzi ndakuzi system arico gituma nagushaka urazi ko nkeneye akazi gusumba ibindi byose none muga ndabira kandi nukuri akanda kahe gasumba ka nukuri uzobukoze uzobikora yo we ni wiyemere gusa ndabira handi atari kujera amahera nukuri y'abandi uzobo ntabaye ayaya supe nahora ndakubona nk'umugore abona kure sinarinzi kutega ubwoba n'ubusa none gaki yaba ntabona kure reka sinoreze bajya abana muri ubu bukene buraho si ibyo nyine ndiko ndavuga nimba ushobora kujera ubusa bwa ration brigadier totaguha mu bana bangana kujya kandi mukabaho na comptabilité y'izinu uzohishobora gaki nukuri urakoze ko nkura mu gashomeri yamara Yamarara heva yemera ku kazi mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega nikihe cigwa mukuye mu kiyago c'ugwaruka gwateramiye mu rugo kwa Mafoza intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Furera Aimable niyo nkuru akaba arangurira ubutumwa muri paroisse Christ Roi ya Cibitoke kw'ishure rya Saint Joseph yageze ati cigwa nkuye mu kiyago cabereye kwa Mafoza n'ugwaruka nuko kenshi ugwaruka ruhendwa rugatabwa mu rudubi n'abogweretse ingene bobana neza ati hari n'abandi bahenda ugo gwaruka ati kubera arigo ruba rufise inguvu n'amaraso ashushe baburuhendesha ibinabiriya kubw'amaronko y'urya nuriya nta mu kibani wacu eka mbere no hanze y'igihugu cacu turakunze kubona ugwaruka arigo rukoreshwa ku nyungu z'abafise igahagararo baruhendesha ibinabiriya ugasanga ugo gwaruka nigo ruriko gwishura ivyononekaye rumwe rugafungwa rundi rukicwa nyene kubatuma we yidegemvya ati ndashimiye cane condo hatashimye gukurikira mohe ya Mafoza yo kwihora abaseruko nyabuna yashize imbere ko borindira ubutungane rukabanza gukora ati nurundi gwaruka gofatira akarorero kuri condo rukareka guhendwa n'abarondera inyungu zabo nyabuna rukabanza gushishuza imbere yo kujana nyabahururu yaboneye akaryo gutera ivyatsi abo bose afise agatima ko gukoresha ugwaruka mu nzira mbi bigatuma ugo gwaruka rugira ingaruka mbi kuri kazoza kago Wende munywanyi yatwandikiye ni Obed nkuru nziza avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune ya Mugere yagize ati inyigisho nkuye mu kiyago c'ugwaruka uteramiye kwa Mafoza ubwa mbere ndanegura abantu bagumura ugwaruka babahenda bagakora imigumuko gace bimaze gukomera bakabigarama ati rero ugwaruka rukwiye kuba amagabo nkuko kwa condo rukirinda basesa nkuyoze ati kandi bakirinda kwihanira ahubwo butungane bukaba ari bwo bwikorera Jibere aba ku musozi wa Nyabisindu muri komine ya Cankuzo mu ntara ya Buhumuza yageze ati gwaruka rukoraniye kwa Mafoza ruramaze gutandukanya icatsi n'ururo ati kuko Mafoza agomba kubasubiza mu ntambara ati vyongeye n'abakijuragirika bahendwa ati birumvikana ko bakiriho ati kuko harimo n'abakimushigikiye ati hamikindi twatahuye no guha ikibanza ubutungane bugakora akazi kabwo Gerard Ranezeza batazira Bilove ava mu ntara ya Burunga muri komine Nyanza ku mutumba wa Nkondo yagize ati icigwa nkuyemwo nuko abahanuzi babi badakwiye kuronka ikibanza mu gihugu nibo batuma injyane za kahise zituguma mu mutwe na cane mu gwaruka ati abantu nka Mafoza barakwiye guhinduka ati kuko ivyo twebwe gwaruka dukora ati dukura akarorero ku bavyeyi ati rero nitwirinde amabwire y'abahanuzi bibinyoma nka Mafoza ati gutyo dushobore kubaka igihugu kirangwamwe amahoro umutekano ubumwe no kurekuriranira Faustin Hakizimana nawe ava mu ntara ya Burunga muri komine ya Musonga ati neza na neza ku mutumba wa Gitaba yagize ati inyigisho nkuyemwo ati nuko tutoja turemera ivyo twumvise tutamanje kwiyumvira ati kuko akenshi ugwaruka turahendwa muri ubwo buryo ugasanga turakoze ico tutokoze kubera twahenzwe n'abadukurira ati nuko kandi tutosubira kwinuba abo tudasangiye umugwi ati ngo nuko twabibwiwe n'abavyeyi ati ahubwo nituje hamwe dukora ibikorwa vy'iterambere Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana ava mu ntara ya Butanyerera muri komine Matongo yagize ati icigo ca mbere nkuye mu kugwaruka gwateramiye mu rugo kwa Mafoza no kutajana nyabahururu ku vy'abadukuriye batubwiye vyose ati kuko bashobora kutubwira ibica nk'ebiriya bafise inyungu zabo bashaka gushikako ati ivyo bigatuma ujanye nyabahururu ntushishoze ushobora kugwa mu kaga ati vyongeye nk'ugwaruka ntigo kwisunga cane ku vyabaye muri kahise ngo bitume bacanamwo ati inzira nziza ugwaruka goshira imbere ni kazoza keza kazira injyane
indyane n'amacakubiri. Ati ikindi cigwa nkuyemwo mu gihe c'ibihuha bivugwa ku bintu bitandukanye ko kwirinda kudoma k'urutoki ivyo tutazi nk'aho ukuri. Ati mu gihe ababijejwe batarashikiriza amakuru atohojwe neza kandi yizewe. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira: mbega hamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya mugenzi wa gipe wo mufasha gute? Ndasubiramwo: mbega hamwe wowe ufise umugenzi afise imvugo nk'iyo ya mugenzi wa gipe wo mufasha gute? Akabazo murakumvise, mukaba mufise ico mushikiriza, nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nawe wifuza kwironka igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp, mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913, hama duheze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza, reka twibukanye ko cagice c'amajana 927 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho mu ndwi zokurikira. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe c'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe c'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.